Haraheze imyaka itari mike ubuseruko bw'igihugu ca Kongo buhindutse urubuga rw'intambara zidahera. Umuhari M23 wifatanije n'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC ni uvugwa cyane muri izi ntambara aho bari kwigarurira ibisagara byo muri Kivu y'ubumanuko na Kivu y'uburaruko. Mu mwaka wa 2022 kwezi kwa Ruheshi Bunagana igisagara kiri ku mupaka w'Ubuganda na Kongo carafashwe na M23. Iki gihe FARDC igisirikare cy'igihugu ca Kongo icashoboye gusubiza inyuma babagwanyi bari bazananye ingufu zidasanzwe inyuma y'imyaka 10 birukamye mu gisagara ca Goma bari bahejeje kwigarurira. M23 yahise yubaka ibirindiro muri aka gace ka Bunagana bakomeza gukuzanyaho n'ingabo za FARDC ariko bikananirana kubakura muri aka gace ka Bunagana. Ibintu byaje kongera gukara muri uyu mwaka wa 2025 aho muhari AFC M23 bongera kuvyura intambara. Mu kwezi kwa mbere bafashe igisagara ca Goma inyuma y'imisi 3 bagwana n'ingabo za FARDC, MONUSCO, tutibagiye na SADC. Uru rugamba rutari rworoshe rwahitanye inzira karengane nyinshi ariko birangira AFC M23 rutsinze. Leta ya Tshisekedi yahise itangaza ko hagiye gutegurwa igitero sindamusiga cyo kwisubiza Goma ariko mu kwezi kwakurikiye muri Ruhuhuma Bukavu nawe yarafashwe atantambara ikomeye nk'yabaye muri Goma irinze kuba. Bukavu imaze gufatwa isi yatanguye kubona ko M23 atari umuhari woroshe nk'uwo bari bazi mu mwaka wa 2012 kubera amasezerano y'ubufatanye mu vya gisirikare Uburundi bwari bufitaniye na Kongo. Gitega yarungitse ingabo zo gufata mu mugongo FARDC. Ibintu byatumye M23 bigora gukomeza gufata utundi turere gushika mu ntango zo kwezi kwa 12 aho habaye intambara zitoroshe mu kiyaya ca Rusizi kuri axe Kamanyora Uvira. Inyuma y'amezi atari make bagerageza gufata Uvira bikananirana, M23 yafashe Kamanyora, Luvungi, Sake imbere yo kwigarurira burundu igisagara ca Uvira. Ingabo z'abarundi zari zakivuyemwo zisubirira mu Burundi. Ibyatumye AFC M23 binjira Uvira atantambara zirinze kuhaba ngo abanyagihugu bahasiga ubuzima nkuko byagenze muri Goma. Inyuma yifatwa ry'iki gisagara benshi bibajije byinshi, ni gute Kiroberi gishobora gusumbya ubushobozi ingabo z'igihugu ndetse si igihugu kimwe kuko mwibuke baragwanye n'ingabo za SADC, ingabo za EAC, MONUSCO, tutibagiye n'ingabo z'u Burundi. Benshi bavuga ko hari igihugu cy'u Rwanda kiri nyuma y'ibi byose ariko muri iyi video reka tubanze tureke u Rwanda tuje ku muhari AFC M23. Umuhari tuza gusanga nk'umugabo avugwa gake ariko akaba karuhariwe mu gupanga ingabo mu gutegura urugamba, General Sultan Makenga. Uyu mugabo niga kuzomubona mu itangazamakuru aratangaje kuko ntuzona mutora kuri internet, nta WhatsApp agira, nta Facebook, nta Instagram, nta Twitter, nta na kimwe. Abandi bamaze umwanya munini wabo bari mu mashure, uyu we ubuzima bwe nka bwose yabumaze mu ishamba. Ntiyabonye umwanya wo kwiga ngo amenye gusoma no kwandika cyane ngo amenye igifaransa n'icongereza. Ibintu byatumye ataronka amapete yipfuza bigatuma atanubaha amategeko yahabwa n'abamukurira. Kwinjira mu mateka y'ubuzima bw'uyu mugabo ni nko kwinjira mu ishamba ry'umuzimagiza rirangwa n'ubwamo rw'amasasu n'ibiturika biteye ubwoba. Uyu mugabo akunda kwivugira ati my life is a war, ati ubuzima bwanje n'urugamba, ubuzima bwanje n'intambara, ndetse bamwe bakamwita umuntu ategera yifuza amahoro. Mu mwaka wa 2012 umuhari M23 warimwe abagwanyi bahoze muri CNDP yari irongowe na Laurent Nkunda wafashe igisagara ca Goma. Ico gihe Sultan Makenga yafatiwe ibihano n'urwego rwa ONU, urwego rujejwe umutekano, the United Nations Security Council. Ibihano vyongera ku vyo Leta z'Ubumwe za Amerika zari ziherutse kumufatira. Uyu mugabo yagirizwa ibyaha by'intambara, gukoresha abana mu kubinjiza mu kiroberi ku nguvu, gufata abakenyezi ku nguvu, kwica abasivile n'ibindi byaha by'agahomera bunwa yakoreye muri aka karere k'ubuseruko bwa Kongo. Ubuzima bwa Makenga butangura neza na neza ku munsi wa Noheli y'umwaka w'1973 ahari muri Rucuru muri Kivu y'uburaruko. Abavyeyi biwe bamujanye ku ishuri kugira yiga minuze nk'abandi ariko Makenga ku myaka yiwe 17 yavuye mu ishuri ajabuka mu gihugu cy'u Rwanda yinjira mu kiroberi Front Patriotique Rwanda FPR.
Ico gihe FPR yari ifise intumbero yo kugwanira ubwoko bw'abatutsi bavuga ko bwakumiriwe n'ubutegetsi bw'abahutu. Nkuko twabigarutse ko mu yandi mavideo yaheze, FPR yipfuza ko abatutsi bahunze kuva kera botahuka mu gihugu c'amavukiro nabo bakava mu buhungiro bari bamaze nk'imyaka irenga 30. Sultani Makenga yagwaniye FPR gushika mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994. FPR imaze gufata igihugu, Makenga yinjijwe mu gisirikare cy'u Rwanda afise ipete rya sergent. Ariko nubwo ari nkerebutse ku rugamba, kutagira amashuri, kutamenya indimi z'amahanga na cyane cyane icongereza n'igifaransa byamubereye intambamyi ikomeye muri kariyeri yiwe y'igisirikare. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1997, Makenga yari mu bakomando batembagaje ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko. Urugamba rwari rufashwe mu mugongo n'abasirikare b'u Rwanda. Mobutu amaze kwirukanwa ku butegetsi, bashize Laurent Désiré Kabila ababaye perezida agira gatatu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva ico gihe, Sultani Makenga yatangiye gusuzugura amategeko y'abamukurira ndetse agarariza itegeko ryariko rimuhamagaza gusubira i Kigali. Mu nyuma yahavuye ahagarikwa apfungirwa aho biti Wawa imyaka itari mike. Mu gihe Makenga yari Wawa mu gihugu c'u Rwanda, imigenderanire hagati ya Kigali n'ubutegetsi bwa Kabila ntiyari yifashe neza ndetse vyagenda biyangara nkuko tubibona uyu munsi hagati ya Tshisekedi na Kagame. Kagame Paul yarafise ubwoba ko interahamwe zahungiye mu gihugu ca Kongo zizohava zigaruka umunsi umwe zikamukura ku butegetsi nkuko nawe yabigenjeje mu kwikura kwa Habyarimana Juvenal mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994. Ni muri iyo ntumbero ingabo z'u Rwanda zinjiye muri Kongo maze batangira kunyagaza interahamwe aho zahungiye. Ariko u Rwanda rwari rufise misiyo zibiri. Hampande yo guhiga interahamwe bafatanije na Leta Zunze Amerika bakoze na deal yo kwegeranya amabuye ya coltan n'inzahabu yarasanze muri kino gice c'ubuseruko bwa Kongo, maze bikomeza guteza imbere Kigali na Washington. Kabila ibi nta kimwe ariko bikorako yananiwe guhagarika Kagame nkuko na Felix Tshisekedi byamutaye kuwa amazi no munsi. Mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998, u Rwanda rwaridegemvya mu gihugu ca Kongo mbere na Sultani Makenga yahavuye arekugwa abo mukomanda akomeye muri intambara yari ibangamiye ubutegetsi bwa Kabila. Mu mwaka w'ibihumbi na gatatu intambara yarucureshe mu gihugu ca Kongo ndetse abahoze ari abarobere bo mu bwoko bw'abatutsi harimo na Makenga binjizwa mu gisirikare ca Kongo. Sultani Makenga yahavuye ava mu gisirikare yinjira muri Mei 2023, ikirobere cyari kigejeje kuvuka. Muri iki kiroberi Makenga yagizwe generale ndetse mu minsi yakurikiye abari wabo muyobozi w'uwo muhari. Ariko bose ntibamyemeye kuko hari abari bashigikiye General Bosco Ntaganda, uyundi mu generale yarakomeye muri Mei 2023. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 inyuma yaho bigaruriye Goma, Mei 2023 yagabweho ibitero sindamusiga. Bosco Ntaganda yahungiye mu Rwanda aho yahise yishikana kuri ambasade y'Abanyamerika. Ivyo ntibyaje kugenda neza kuko sentare mpuzamakungu CPI yamuciriye imyaka 30 yo gupfungwa. Makenga n'abandi bagwanyi ba Mei 2023 bahavuye bahungira mu gihugu ca Uganda. Kuva ubwo byasa naho ivya Mei 2023 birangiriye ngaho. Imyaka 8 yaraheze atanumwe yumva canke ngo avuge ibijanye na Mei 2023 gushika mwaka w'ibihumbi 2021 aho hongeye kumvikana Mei 2023 mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Iki gihe bari bazananye ishavu rikomeye, ni bari bakiri bamwe ba kera. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 bafashe Bunagana. Mu mwaka w'ibihumbi 2025 bakurikije ibisagara bikomeye nka Goma, Bukavu na Uvira hejeje gufatwa n'aba bagwanyi mu ntango za kuno kwezi kwa 12. Ifatwa rya Uvira ryaciye inkokora abakongomani na cyane cyane ko hari kwasinywa amasezerano y'amahoro hagati y'igihugu ca Kongo n'u Rwanda. Amasezerano yahagarariwe na Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe leta ya Tshisekedi ikomeza gutabaza Trump yahagariye aya masezerano no kwita inkinamico, General Sultani Makenga we akomeza gutegura urugamba rwo gufata ibindi bisagara. Uyu mu general avuga ati, nubwo abantu bibwira ko ntashaka amahoro, nanje ndi umuntu mfise umutima kandi mfise umuryango. Atariko niteguye kugwanira abana banje kugira baze bakurire mu gihugu ciza gitandukanye n'iki tubona no munsi. Iyi ntambara izoherera hehe? Perezida Tshisekedi azokwemera ganire n'aba bagwanyi yita abateroriste avuga ko bashigikiwe n'igihugu c'u Rwanda
canke azokwivyukiranya birukane mu bisagara byose bamaze gufata. Mwakoze cyane kubana nanje muri iyi video. Fyonda jeme na subscribe kandi uyisangize n'abagenzi bawe. Tuzosubire mu yindi video.